ubu akaba ari wa mwanya wo gukurikirana amakuru mu Kirundi kuri Radio Nderagakura. radiyo nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uba uriko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba Radio Nderagakura, kaze muri aya makuru mugira ngo mushikirizwe na Celestin Ndacayisaba. Aya makuru akabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amagarira bene igihugu bo mu ntara ya Ruyigi eka mbere n'abarundi bose gukora bivuye inyuma mu ntumbero yo kurwanya ubukene. Yabivuze kuri wa gatandatu mu bikorwa rusangi vyo gusiga isima mu masomero y'ishure shingiro rya Nkanda muri zone Kayongozi komine Bweru. Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 2025 ntwarante umwaka wa 2023 niho ahimbazwa umunsi wahariwe abakenyerera rugamba mu mugambwe CNDD FDD. Hari ku civugo bakenyerera rugamba ijukira ibikorwa vyo guteza imbere byo kwiteza imbere bigateza imbere igihugu cacu kazoza kacu n'abagikomokako. Ibirori bikaba vyabereye mu ntara ya Gitega ku kibuga citiriwe Ingoma. Abashakashatsi n'abahingura ibintu bakoresheje ubushakashatsi basabwa kwama bitegurira amahiganwa kugira ngo Uburundi buzoserukirwe na benshi mu mahiganwa yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko na mpuzamakungu. Umuyobozi mukuru wajejwe ubuhinga n'ubushakashatsi mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi Claver Nijimbere akavuga ko bagiye gutegura ayo mahiganwa mu gihugu cyose. Izi ni ngingo nkuru zigize aya makuru tucishe mutumira mate hanyuma twinjire mu idonito. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze muri aya makuru nkuko nabibabwiye mu ngingo nkuru ziyagize. Abanyagihugu bo mu ntara ya Ruyigi bahamagarirwa gukora ibivuye inyuma kugira barwanye ubukene. Ako kamo bagatewe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri wa gatandatu mu gihe yari yifadikanije n'abene gihugu bo ku mutumba wa Nkanda muri zone Kayongozi komine Bweru mu bikorwa rusangi vyo gusiga isima mu masomero y'ishure shingiro rya Nkanda. Ibindi vyahavugiwe tubibaze mugenzi wacu Aloyizi Ndayisaba. Ivyo bikorwa rusangi vyo kuri uyu wa gatandatu byari vyerekeye gucanga umusenyi gravier hamwe n'isima kugira ngo ibivuyemwo bice bishigwa mu masomero y'ishure shingiro rya Nkanda. Mwijambo rero yashikirije umukuru w'igihugu inyuma y'ivyo bikorwa yamenyesheje ko iryo shure shingiro agiye kuriha umutahe wo korora inkwavu kugira ngo abahiga bazoronke izo borora. Akaba mbere yaciye ahamagarira abarezi baho kugaruka ku ndero ya kera. Abari mu bigisha abana ahubwo rero ndabibona iri shuri niryo zoca duha inkwavu bace barora inkwavu abana bose barabona inkwavu zabo. Aba bana rero muce mutangura kubigisha mugire akarorero ngaha kugira barabire akarorero uko ziravyara umwe atwara uwundi atwara imiliyoni zibiri zirimo mutahe. Mpanure mwebwe abigisha muribuka mwebwe muciga kera ataraba bubu kera umwigisha yari umuvyeyi agira kabiri kari twaravye. Iyo umuvyeyi arungitse umwana kw'ishuri abamushiriye uwundi muvyeyi, uwo muvyeyi ategereza kurera umwana nk'uwiwe. Nico gituma kera abayigisha wasanga bubashwe cyane kuko bitwara nk'abavyeyi akabona ko umwana ayobewe ababara. None rero ubu duhindura ingendo. Mu gusozera ijambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasavye abanyaruyigi kwijukira isuka kuko ngo uburimyi ari bwo soko ry'iterambere. Abavyeyi ndababwire namwe mwebwe mukuze murumva ko ubu tugeze kurwanya ubukene muze murabe ahantu urimye umunsi wose urashaka kurya ukabimara. Rero byerekana yuko aho urimye umunsi ntiwobirya ubimare. Urimye ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatandatu naho womera gute umaze umwaka ukora ntushobora kubirya ubimara utegeza gushora. Ushoye rero nk'agafaranga ubukaro ndabivuga kuko nanjye ndumurimo nukuvuga ntituze tugaye isuka. Mwomenya rero ko muri ivyo bikorwa hari haje n'abandi bubahwa aho tukavuga nk'umushikiranganje w'abakozi n'akazi icegera c'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu n'abandi. Muri zone Kayongozi ya komine Bweru mu ntara ya Ruyigi, Aloyizi Ndayisaba ku bwa Radio Nderagakura.
Tukaba tugukengurukiye Aloyizi Ndayisaba. Inyuma y'ivyo bikorwa rusangi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaciye aja ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi aho yuguruye icese ibikorwa vy'insamirizi nshasha Agaseke FM ijwi ry'intwari mw'iterambere. Akaba yasavye abakorera kuri iyo nsamirizi kuzoshikiriza abenegihugu inkuru zubaka igihugu. Kuri uyu wa gatandatu nyene igenekerezo rya 25 ntwarante mwaka 2023 niho hahimbazwa mu mugambwe CNDD FDD umunsi wahariwe abakenyera rugamba ku civugo bakenyera rugamba ijukire ibikorwa vyo kwiteza imbere bigateza imbere n'igihugu cacu kazoza kacu n'abadukomokako. Ibirori bikaba vyabereye mu ntara ya Gitega ku kibuga citiriwe Ingoma vyitabwe n'abanyamabanga baje bava mu ntara zose z'igihugu. Abatumire baje bava mu migambwe iri ku butegetsi yo mu bihugu vya Tanzania, Zimbabwe n'ahandi. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD, umukuru w'inama nshingamateka, abashingamateka, babura amatari b'intara n'abandi. Iyi nkuru ikaba ari ya mugenzi wacu Eri Irumva. Tukibandanya makuru tubateguriye, umukuru w'umugwi wigenga w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNDH ahanura abacamanza gukora bisunze amategeko bakirinda ibiturire n'izindi ngendo zotuma badaca imanza neza. Sixte Vinyini Muraba yatanze iyo mpanuro mu gihe muri iyi ndwi yari mu ntara ya Kayanza gutanguza inyigisho zari zagenewe abakuru b'amasentare y'intango yo mu buraruko bw'igihugu. Abacamanza nabo bakavuga ko ico gisata c'ubutungane gihanzwe n'ubukene bw'abakozi n'ibikoresho. Iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu David Irakoze. Izo nyigisho z'imisi ibiri zari zatunganijwe mu ntumbero yo kongereza ubumenyi abakuru b'amasentare y'intango kugira batunganiriza bene gihugu borohewe. Umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu Sixte Vinyini Muraba akaba yahanuye abacamanza kudahengama iyo bariko baca imanza, agasaba leta nayo guhana abatubahiriza amategeko. Ico tuhanura murazi ko ubutungane bwategezwa kuba ataho buhengamiye, ni kuvuga ko umaze kwakira igiturire uba wataye umurongo. Nico gituma tunashimana ya ngingo yafatwa kugira basezerere abantu bamwe bakora muri ico gisata baba bataye umurongo. Ni kuvuga ko haba igiturire haba izindi ngendo, sinibaza ko ari igiturire gusa, hariho n'izindi ngendo zigayitse zishobora gukorwa n'abacamanza bamwe canke bariya. Turabitera ivyatsi kandi tugasaba ko ibihano vyoza birafatwa n'ingingo zindi zigafatwa kugira ngo iyo ngendo ifutwe mu gihugu cy'u Burundi. Abitavye iyo nama bo bakavuga ko ikibazo gihanze ico gisata c'ubutungane ari ubukene bw'ibikoresho, abakozi bake hamwe n'abantu bitura ubutungane ngo batazi amategeko. Ahanini rewe ibibazo dufise ivyo bibazo bijanye n'uburyo buke, shara gato, koresho bike n'abakozi bake. Kijanye navyo n'amategeko ari nko kwibukanya twari dusanzwe tuyazi. Twe tubona yuko ubutungane butazingamitswe n'ababukoramo, ahubwo uzingamitswe cane cane n'abantu babwitura bamwe batazi amategeko. Bagasaba ko batotamikwa ijambo maze nk'ivyo bakenye nk'abakozi n'ibikoresho leta ikabibaronsa. Sinovuga yuko tugiye kurenza urugero rwose, n'ubundi twahora tugerageza, tugiye kubandanya dukura amaboko mu mpuzu, ahubwo gusa ico osaba nuko ivyo bitubera intambamyi, ahubwo vyotorerwa inyishu mu maguru masha mu nzira yo gutunganiriza neza abatwitura. Ariko mugabo twosaba nabo nyene bajejwe intwaro ko bomenya yuko ubutungane bwokora bwigenga mu ntumbero yo gutunganiriza abantu. Sixte Vinyini Muraba akabasaba kwitura ubushikiranganje bubajejwe igihe cyose bafise ikibazo. Tugaruke kuri ya nkuru y'abakenyera rugamba aho kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 25 ntwarante mwaka 2023 ariho hahimbazwa mu mugambwe CNDD FDD umunsi wahariwe abakenyera rugamba ku civugo bakenyera rugamba ijukire ibikorwa vyo kwiteza imbere bigateza imbere n'igihugu cacu kazoza kacu n'abadukomokako. Ibirori bikaba vyabereye mu ntara ya Gitega ku kibuga citiriwe Ingoma vyitabwe n'abagumyabanga baje bava mu ntara zose z'igihugu. Abatumire baje bava mu migambwe iri ku butegetsi yo mu bihugu vya Tanzania, Zimbabwe n'ibindi. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD, umukuru w'inama nshingamateka, abashingamateka, babura amatari b'intara n'abandi. Iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Eri Irumva.
Ibirori bijanye n'uwo munsi wahariwe abakenyerera rugamba vyatangujwe ni defile ndende y'abakenyerera rugamba bakorera mu bisata bitandukanye vy'igihugu, hakurikira abaje bava mu ntara zitandukanye aho berekanye ivyo bakora n'ivyimbugwa co kimwe n'ivyo boroye. Inyuma yaho urongoye abakenyerera rugamba mu mugambwe CNDD FDD Marie Gorete Yamuremye yavuze ko hamwe abakenyerera rugamba bo kwijukira ibikorwa vy'iterambere vyoteza imbere ingo n'imiryango gutyo n'igihugu kigatera imbere. Yaciye abatera kamo ko kwijukira ivyo bikorwa vy'iterambere. Yaboneyeho gushima ko hashizweho ibanki y'abakenyezi kandi kwiriko irakora iteza imbere abakenyezi na cane cane abo mu ntara ya Bubanza ari nabo bitabiriye gusumba abandi ugusaba ingurane kugira ngo barangure imigambi y'iterambere. Igihe abakenyerera rugamba bo kwijukira ibikorwa vy'iterambere ntidukekeranya ko ingo n'imiryango nabo botera imbere gutyo igihugu kikabona gutera imbere. Tukaba dusubiriye guhamagarira abakenyera rugamba gufata iya mbere mu bikorwa vyo kwiteza imbere bahereye mu ngo zabo. Kuri uno munsi uri hejuru turakengurukiye cyane kubona baradushiriyeho ibanki y'abakenyezi iteza imbere umukenyezi. Ngira ngo mwabonye yuko abanyabubanza badefiranye amanoti kandi abanyabubanza bakaba ari nabo bafashe iya mbere mu gusaba ingurane mu banki y'abakenyezi. Yaciye amenyesha bimwe mu bikorwa abakenyerera rugamba bakoze nko kugendera ibigo bireze imfuvyi, gufasha abafise amikoro make, kuronsa uburaro abatabufise. Nkuko yabivuze ati ivyo bikorwa byose vyaranguwe nivyerekana yuko abakenyerera rugamba bashoboye. Mu ijambo ryiwe umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Kuriyo yashimiye abitavye ibirori vy'umunsi wahariwe abakenyerera rugamba. Avuga ko uwo munsi ari akaryo ko kwisuzuma kugira hakogwe ibikorwa biteza imbere igihugu. Arashima umubano uri hagati y'abakenyerera rugamba mbere n'ibikorwa bamaze kurangurira abandi. Yabahamagariye kugwanya ubunebwe no gushira mu ngiro imigambi ya leta. Akaba yasabye kwiteza imbere badasize inyuma guteramira amahoro n'umutekano no guharanira iteka n'itekane by'igihugu. Abakenyerera rugamba rero n'umuhamagaro udasanzwe kubera musanzwe muzi ko ikibanza cyanyu mu iterambere ry'ingo n'imiryango rishingiye kuri mwebwe. Mubandanye rero muba inkerebutsi n'urumuri muri urwo rugamba rwo kurwanya ubunebwe, ubukene n'inzara. Mube akarorero mu gushira mu ngiro imigambi ya leta mvyeyi, leta nkozi. Mu gisata c'amahoro n'umutekano uruhara rw'umukenyerera rugamba n'intangere kanatsinda no ku rugamba rw'amahoro na demokrasi mu Burundi. Abakenyerera rugamba baritanze baraharanira iteka ry'igihugu n'abene gihugu, mbere bamwe baranahasiga ubuzima bwabo. Kubera iterambere ari ugusiganwa, murereke wose yoza konona ubutunzi cyangwa umwimbu rusangi twarondereye hamwe. Tumenye gukoresha umwimbu, ntidusesagure uto twabiriye akuya. Tuziganye umwimbu, dutegekanirize kazoza uko basogokuru bacu babikora mu kubika mu bigega. Mwomenya ko uno mwaka ari inshuro igira kabiri hahimbazwa umunsi wahariwe abakenyerera rugamba. Igitega, Eli Irumva, Radio Nderagakura. Tukaba tugukengurukiye Eri Irumva. Mu rukurikirane rw'ibiganiro umugwi ujejwe gusubiza hamwe CVR ubandanya ugira mu ntara kuri uyu wa gatanu. Ivyo biganiro vyabereye mu gisagara ca Bujumbura. Icegera c'umukuru wo murwi Clement Noe Ninziza akavuga ko ivyo biganiro ari vyiza kuko bituma indongozi zibona ko atari vyiza gukora mabi kuko ashobora gutembagaza igihugu. Akavuga kandi ko ivyo biganiro bishobora gukinga ko amabi nk'ayabaye atosubira kuba. Umugwi CVR uramaze imyaka uri ku kivi. Hari hageze ko kubera intambwe tumaze gushika ko duhura n'abarundi bo mu migwi itandukanye, abarundi bo mu buzi butandukanye, abarundi bajejwe amabanga atandukanye kugira ngo nabo bagire ico bavuze ku bikorwa byacu mu ntumbero yo guterera, mu ntumbero yo gutahura, mu ntumbero yo kubona kumwe kugira ngo uku kuri umugwi CVR uriko uratora uze ushobore kushira ku murongo umwe abarundi bose bahurirako
mu gutahura mu kuvuga no mu buryo bashobora no kuzosigurira abandi kubera rero tuzi ko ibibi byashikiye kino gihugu amabi yashikiye kino gihugu abantu bapfuye ibintu byononekaye byakozwe n'abantu bari mu nzego z'igihugu bari bajejwe kurongora igihugu tubigira mu ntumbero kugira ngo aba bantu bari hano uno munsi bamenye ko hariho ibintu umuntu akwiye kwirinda bamenye ko hariho ibintu umuntu akwiye kwitondera iyo ajejwe amabanga kugira ngo igihugu kitagwa mu manga kuko ikosa rirashobora gukorwa uno munsi ariko rikazogira ingaruka mbi ku gihugu mu myaka 40 iri imbere nico gituma abarongo igihugu no munsi muri no myaka bakwiye kwama iminsi yose bibuka ko hariho ibintu byo kwirinda bakavyikingira kandi bakabikingira n'igihugu. Imana yavuze ngo wavuye mu ivu uzosubira mu ivu namwe mwavuye mu bene gihugu uzosubira mu bene gihugu nico gituma mpanura indongozi vyiza mwogira ingazi muzomanukirako kandi iyo ngazi utayishinze uno munsi uzokora kuhuruduka uzoja kugwara kwaje rero ikintu nohanura indongozi ubwa mbere nimubanze mumenye ko murabase nagira ndabwire ko ijwi rya bene gihugu ni ijwi ry'Imana nta hantu abantu baja hamwe bariko bararira ngo Imana ireke kumva nk'uko bariko barahezagira Imana ihezagira. Tukibandanya amakuru twabateguriye ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi ngo burafise icifuzo co gutunganya ku ntara ihiganwa hayanishwagurisha ryama rihuza abakora ubushakashatsi n'abahingura bakoresheje ivyavuye mu bushakashatsi uko umwaka utashe mu gihe iryo higanwa ryahora rihuza intara zine. Ivyo vyashikirijwe kuri uyu wa gatanu n'umuyobozi mukuru w'ubuhinga n'ubushakashatsi Claver Nijimbere mu gihe hasozerwa iryo higanwa ryabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana. Claver Nijimbere agatera kamo abahingura n'abakoresha ubushakashatsi kubandanye bitegurira ayandi mahiganwa kugira Uburundi buzoserukirwe na benshi mu mahiganwa yo mu karere ka Afrika y'useruko na mpuzamakungu. Turipfuza yuko iki gikorwa coba ku ntara uko izi ntara zihari kugira ngo twegeranye benshi kuko kibaye mu ntara nka Rutana gusa Makamba Monge Bururi bakaronka igihe cabo duca twegeranya abo muri intara kumbura abandi tukabazana ara kugira bayerekane akandi kabirya bashobore kunganira abo ngaho. Ivyo rero biri mu byifuzo byacu izina ry'ubushikiranganje twifuza ko twoshikako nubwo bitarakunda uno munsi. Umwe muri mwebwe turakeneye intererano yiwe kwitanga kwiwe ubuhinga bwiwe kugira ngo nico gice cyo kugenda gushikira benshi tugishikeko kugira ngo ubuhinga no kuguhanahana ivyiyumviro kuko murabona ko ari ishuri bishikire benshi murabona ko ubuhinga buhari nivyo mu biganiro twaravuze tuti ubuhinga burahari mugabo turakwiye gutera iyindi ntambwe kuko Uburundi sizinga turafise karere k'ubuseruko turimwo mbere muri umwaka twararonse batatu bashobora kuja guhiganwa n'abandi muri Uganda batatu gusa turipfuza yuko mu mwaka kurikira tuzoronka benshi iyo bavuga bati turabu wabaye uwa mbere ico gihe ntitwari kuronka numwe mu Burundi aronka agashimwe ariko byarashitse kubera wa mbere ku gihugu n'Uburundi turaronka iryo teka mbere akabahasha kari kisununuye gusumbaha kuko yari $5,000 murumva ko abantu turiko turategura uno munsi ejo tubakeneye mu karere ka Yase tubakeneye Doha tubakeneye n'ahandi kuko mwabonye ko ubuhinga buhari bukeneye kunonosorwa kugira ngo utwugururire imbibi bidahindutse mu mwaka uza ihiganwa nk'iri zoritunganya Bujumbura kuko twarabaje turazunguruka hose tuvuga tuti Bujumbura aho bararenganye tugomba kuja kuraba Bujumbura naho iyo bagejeje ubwo buhinga batari bake turadi ko muri mwebwe tuzoba turi kumwe turabaha iyo sango muze mutube hafi nk'uko mwabikoze umwe adaterera ico ashoboye no mwihiganwa abishoboye muze mugitabe. Ikigega cyo gufatana mu nda c'abakozi bo mu bushikiranganje bw'indero Fest kirashimishwa n'ivyo caranguye muri uno mwaka kuva muri ntwarane mwaka wa 2022 gushika muri ntwarane mwaka wa 2023 ugereranije n'umwaka w'imbere yaho. Ivyo vyashikirijwe n'umukuru w'urwego nshinga-ntwaro w'ico kigega Augustin Ndayisenga hari kuri uyu wa gatanu mu nama ya bose isanzwe n'idasanzwe igira iya 34 akamenyesha ko ubungutse gushika ku bice 19 tumukurikira. Turavye ivyo twaranguye mu mwaka uheze tukabishira hamwe n'ivyo twaranguye muri umwaka turabona yuko twateye intambwe ishimishije aho hariho ibiharuro bitwereka hariho les indicateurs twobara yuko la trésorerie et les opérations avec les membres ko zaduze ku bice 43%. Aha mvuze la trésorerie ni amahera dufise mu mabanki mayo dufise mu madepo ayo dufise ku makesi amakredit duha abanywanyi bacu yadugije ku bice bishika 49
kwijana y'amatungo dufise mu mazu, imodoka n'ibindi by'amarogisiere dukoresha mu buhinga bwa none zaragabanutse ku bice 5%. Ibi bigatuma yuko tugenda turabika ico bita amortissement inzu canke imodoka canke logisiere. Les emprunts basube gusaba uko dukorana n'amabanke commerciale nazo zaraduze ku bice 66%. Amahera abanywanyi bacu bibikira nayo yaraduze ku bice 6%. Hanyuma les fonds propres assimilés nazo zaraduze ku bice 15%. Resultat rero ariyo cane abanywanyi baraba nayo yaraduze ku bice bishika 19%. Tugereranije niyo twari twaronse mu mwaka uheze. Abavyeyi bategerezwa gukurikirana isuku ryo mu kanwa ry'abana babo mu kubamenyereza kwijigitura kuva bakiri bato kugira birinde ingwara y'amenyo. Ako kamo gategwa n'umuganga Anezi Manirakiza arongoye ishirahamwe ry'abaganga b'amenyo ASEDEBU mu gihe bahimbaza kuri uyu wa gatanu kw'ishure shingiro rya Kabondo umunsi wahariwe isuku ryo mu kanwa. Agasaba abavyeyi kwirinda guha abana babo ibintu bisohosa cyane kenshi. Cari igikorwa cyo guhimiriza ugwaruka kugira ngo bamenye ingene bo kwirinda ingwara zo mu kanwa, no kuvuga cyane ingwara z'amenyo. Abana bato twabiyumviriye kuko nibo bakunda kugwara cyane amenyo bivanye nuko ntibaba baramenyera kwijigitura neza, kandi n'ibintu bafungura, ibintu bakunda n'ibintu birimo isukari nyinshi. Mbega nk'abavyeyi bakurikirana ibibondo, impanuro mwobaha niyihe kubijanye no kwirinda mwene izo ngwara zo mu kanwa ku bana? Twobahanura cyane gukurikirana ibibondo, hajya babonye amenyo amaze kumera ari bate yakwiye 20 eka nahato arakwira ko bokurikirana cyane byerekeye isuku ryo mu kanwa. Umwana hejeje gufungura bakamuhimiriza kugenda kwijigitura, kandi bigahaba bikamuzamwo umwanya wose umugoroba imbere yuko asinzira akabanza guca hariya akijigitura neza akabona kuryama. Imiti yagenewe abana bato twari twifuza gose ko boraba ko harimo icunyunyu twita fluor kubera kirimwo mu bikomeza amenyo. Turifuza cyane ko bobanza bakaraba yuko uwo muti ukwijigitura urimo ico cunyunyu fluor. Birakenewe cyane mbere nico civugo mbere twakurikiranye no munsi mu kanwa heza amagara meza. Umwana afise mu kanwa heza n'amagara abari meza. Mbere abakurambere bati ubwiza buca mu kanwa, no kuvuga ugafungura neza mbere ugacuhagirira n'isuku niho n'amagara heza kaba meza. Turifuza rero ko abavyeyi nabo bomenya cyane ivyerekeye isuku ry'amenyo kugira ngo bashobore kugura umujigiti bawugurira umwana akiri mutoyi, ntibarindire ko umwana agenda mu mwaka w'indwi kugira ngo ashobore kuronka uwo mujigiti. Bakurikirane kandi ko umujigiti ubitswe heza, ko umwana akoresha amazi meza y'isuku mu kwijigitura. Bongere bakurikirane n'ivyo afungura, ntibabandanye kuza baramuha amahera ijana 200 ngo yirukanke hajya ku gasoko hajya ku kabutike kugura igisuguti aba arico kimuhoza umwanya wose, kuko ahejeje kugifungura ico gisuguti canke iyo mbombo canke iyo tofi naheza ngo aca yijigitura ubwo nyene. Ivyo rero ni vya bindi bica bizana ingaruka mbi kumenya. Inkuru ya nyuma y'amakuru yacu, ibitaro n'amavuriro vyo mu ntara za Ngozi na Karusi birakira abagwaye indwara zo mu mutwe. Bivugwa na muganga Kamana Janine ajejwe igisata c'amagara y'abantu mwishirahamwe gishinze kwitaho imibereho y'abantu Uruve Coopération, akamenyesha ko bakorana n'amavuriro n'ibitaro ashika 32. Akavuga ko inyigisho batanze ku bavuzi muri ivyo bitaro n'amavuriro zafashije mu korohereza abarwayi bahora bitura ibitaro vyo kwa Rujanti i Bujumbura, kuko bashobora kwitura ivyo bitaro n'amavuriro ari muri izo ntara. Turi mu ntara zibiri, Ngozi mu makomine 2 Mwumba komine Kiremba, no mu ntara ya Karusi mu makomine 3 agize akarere k'ubuvuzi ka komine Buhiga, Gitaramuka na Bugenyuzi. Hose hamwe turi n'amavuriro 38 n'amavuriro ya leta hamwe najya yegamiye abihebeye Imana, bafasha kubakahiriza ubwenge mu vyerekeye kuvura ingwara zo mu mutwe. Ko turabizi neza urwaye ingwara zo mu mutwe baca munongika Bujumbura Karojani canke Igitega canke Ingozi. Ivyo rero si benshi bashikaye, ico gituma twashe twiyumvira ko twokwegereza ubuvuzi abene gihugu hafi, tukacunya urugendo kandi ku mafaranga make, kuko mu mavuriro ya leta hari uburyo bwinshi bwo kwivuza ku mafaranga make ukoresheje za mituweli. Turirisha abavuzi ingene bakira agwaye bo mutwe, twace dukorera no ku miti. Mu Burundi yari ihari mugabo mavuriro ntibayironka,
kuko ntibari bazi n'ingene bayikoresha. Twarakoze turatora urutonde rw'imiti rushobora gukoresha mu Burundi, turakora n'ikigo gikuru kizana imiti mu Burundi ca leta Kamebu. Ico kigo twari dufise amafaranga yari kuwo mugambi, bo nyene baragura imiti, tangura kwigisha uburere bw'ubuvuzi, tubahimiriza kuza kuyitora. Ishitse mu mavuriro baca bayigurisha kugira nabo baronke umutahe wo kuzobandanya bagura iyo miti umugambi uheze. Tumaze kubigisha twarakoze n'igitabo ngenderwako ishingiro mu guteza imbere amagara y'abantu uhereye ku mavuriro gushika mu kibano. Icyo gitabo rero cyafashije cyane mu gushitsa ivyo kuvura indwara zo mu mutwe ku mavuriro mato mato no ku bitaro vya ruguru. Chuti namwe bakunzi ba radio Nderagakura ndabakengurukiye mwebwe mwese mwafasha kanya mugatega amatwi aya makuru, nkakengurukira Nadia Nshimirimana muhinga bw'ivyuma tumye amajwi n'amasanamu bibashikira. Celestin Chayisabana yabashikirije, ndabasezeye naho ubutaha.